burya iyo hatabaye ihiganwa rimwe na rimwe harabaho kwihenda ku ngabirano kanaka mugabe iryo higanwa naryo nyene riragira akaciro canke akamaro iyo habayeho formation. Banze bwa mbere ndabashimire babampera amashimwe cyane. Impamvu mvuze ko ntangura kubashimira ingabirano mu gihugu cy'u Burundi zirahari kandi ni nyinshi cyane cyane muri iki gisata cyo gutwenga ko dushobora kwita nyina nkebura mu rurimi rw'ikirundi. Nyina nkebura ni igikorwa kitoroshe kugira ngo uzomenye ko umuntu afise iyo ngabirano kandi kugira ngo uzomenye yuko ico kintu agiye gukora ari kiramba. Nibaza ko hanini yuko cyane cyane ku bantu bafise impano mu Kirundi ni ukuvuga yuko benshi bahura n'intambamyi zo kuba bashobora gukora ibintu bizoramba. Ashobora kwaduka kubera yuko yumvise bimujemo kumbe niyangabirana imududubizamwo agaca asohora n'ikintu kigakundwa muga tukazorindira ibizokurikira tukabibura. Rero iki gikorwa ca consultance ndakimazemo igihe kitari gito. Narakoze consultance muri Salep, haraboneka abajene bakina comedy pour moment novuga ko bari persevera muri uwo mwuga. Ndakora na ntuze na Kazoza FM iri kumwe na Jimbere, turashiraho competition yiswe Tanganyika Comedy Competition. Ivyo vyose ni bimwe mu byashoboye gutuma haboneka n'abandi bajene bari persevera muri comedy pour moment tubona kuri stage. Aho twarashizeho ikindi bita Bafisumano Prize naco nyene twakoranye na radio Scolaire Nderagakura na Smart Let's Talk. Turaronka abajene nabo babaye persevera notamment doshobora kubaha akaroro n'uwitwa Gasore niwe yatwaye trophée yabo ya mbere. Ivyo ni ibintu bitwereka yuko nubwo bimeze gutyo ntidushobora kudebukirwa. Twamye tuguma dusaba yuko twebwe ivyo bintu twagiye turakora hoboneka n'abandi bashobora kudufasha kuko kuboko kumwe ni kwiyaka. Rero nico gushima kubona Elimi nayo nyene ivuga ati ntimuraheza bandanya mufasha ahubwo tubikore ko natwebwe nyene mu bijanye n'uburyo n'ibikoresho byose bisabwa kugira ngo abo bajene nabo nyene bari kure twe tutazi bashobora kuzokora comedy zisumba izo twe twakoze. Ico nico kintu ca mbere duharanira ko twe ntidushaka ko dushobora kuba twe twaragize ingorane zo kuba tutagaragaje ibyacu binyaruke bidutunge bigire gute kubera ko abadutanguriye nabo nyene bari bari mu gipfungu. Nk'akarorero turashobora gufatira kuri comedy zagiye zikorwa na ba Mashoke, zakozwe na ba Mishu, zakozwe n'abo ba Mukurukuru nepro mu maheto babona kuri tele. Kubera iki bivaye n'unge nizo comedy zabo bazizubatse ariko uyu munsi abona ko dufise umugwi munini pour moment usanga bari persevera muri ivyo notama Kigingi. Kiyo urabona yuko nawe nyene arimo aragwana urugamba kugira ngo kumbura ashobora kuboneka n'abandi. Aba rero Elimi izitera ikirenge mu cabo nabo gukeza rero. Ingene rero dushobora kubikora ibi yavuze yuko directeur harimo ikijanye na competition ngo twarateguye ikiringo arava kivuga directeur cyo kwiyandikisha. Turasensibiliza abajene bafise izo ngabirano ntituzi iyo bari promoma nabajya abandi twarose ntitwe tuzi iyo bari twabonye baboneka ubwo kubera habonye amawakazi habonetse amawakazi yo kubikora. Hazobaho kwiyandikisha mugabo ubuze wo kwiyandikisha avyumva bimududubizamwo bimubiramwo mugabo ataramenya ati eske nerema bigirahe bizofasha iki bizoshikahe kuko uyu munsi bafite ikintu c'ikibazo kinini cyane. Urakora comedy imyaka n'imyaka ugakora fendof ugasanga responsabilité z'ubuzima zirakunaniye kubera ko vya bintu wakoze wewe utahura ivyarivyo ntuzi uko bidandaza ntuzi n'uho gufasha. Ibyo byose birangira ucitse wa muntu atagira ico amaze naho kurira indege amajana n'amajana birangira wewe uri wa wundi nyene. Turakenera rero bafite ako kamaro bazogira ico kintu bashoboye gukora. Ibyo rero tuzisunga bya mbere mu kwiyandikisha date de naissance très obligatoire
aha ndazi ko ari abaca batangura none date de naissance maziki irafite akamaro kanini cyane rwose kuko tanto à la fois yo kuri icyo kuko guhitamwo abashobora gukina harakora icyo twita astrology. Astrology ni ikindi kigwa kirekire ko generagiza amahirwe ndagira formation muri Stand Comedy Club. Stand Comedy Club iri muri Glasgow, iri muri Scotland, ni Ecosse. Ayo n'amakuru n'abamenyesha makuru batanze guhiga ngo bambaze ivyo nagaciro ku gihugu kuko ivyo byose wumva twagiye dukora izo consultants twabikuye iyo nyene. Rero ivyo twakuye iyo aba rero badufashije kugira ngo bije ku mugaragaro bifashe abandi urundi gwaruka bizoba ari ikintu ciza gose kugira ngo turamura abantu bazima. Iyo rero date de naissance irakenerwa, ukwezi, itariki, ivyo vyose, tangorane amazina yawe, hanyuma bazoca bakriya group ya WhatsApp, bazoca bashirako na numero ya telefone ushobora kurungika kubwo butumwa bwawe, donc iyo identification yawe kugira ngo bashobore kukurotena uje mu bakompeta. Turashobora kuronka telenombre 40, 50, 60 mugazo cyabamo ama selection kugira ngo turonke 10 personnes. 10 personnes tuzoronka bazaba bagabuye mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere hari abafise ubangukirwe bwo gukina imbere y'abantu, aho icyo twokwita comedy monologue canke comedy stand up. Ni comedy izwi cyane mugabo yagira ryohogwa n'abanyamerika pro mu mashobora gukorera ku ma punchline mugabo bakidandaza bari imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Abo rero hari ababo bafise iyo ngabirano yo kubikora ari stand up n'ababikora mu yindi ngabirano tugira tuvuge. Kandi urundi mugwi nawo ukenerwa ni comedy dramatic. Comedy dramatic izo bari gisata cy'umuntu ashoboye kuba yoshobora gukina drame mugabo ikaba ifise effet ya humour. Effet ya humour muri make ni cyake dushobora kuvuga ko comedy dramatique est un équilibre de scènes dramatiques et scènes humoristiques. Ukuvuga ivyo rero tuzobicako. Abo rero tuzokenera batanu, stand up batanu, abo bose yo miguko ari 10 ya tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 tuzoca tubabereka ku mugaragaro ico Erimi yaruhiye. Erimi yaruhiye iki ivyo bikorwa yatunganije kugira ngo abo bajene bose bigende gutyo niko bizoca bigenda. Hanyuma ibindi bijanye naho bazokorera cyangwa uko bizogenda ivyo vyose directeur azoca agira abibamenyesha. Ikindi naco ni ikintu ngomba sabe abarundi bose yo bari. Ikintu no basaba ni ukuvuga ko ingabirano ntihaze hagira umuntu akubesha ko ingabirano itagira ivyigwa. Oya, ingabirano yagira ivyigwa kuko itagize ivyigwa ntakikumarira. Umuntu agizwe n'ibintu bine bikomeye kandi ategerezwa guharanira. Ubwa mbere ascendant sign muri astrology ni ikintu twiga tukakimenya. Hanyuma icya kabiri talent. Icyo talent nayo nyene ni yangabirano yiwawe. Mugabe icakanga icya gatatu imanite yiwawe. Bego ubuntu bwawe buratuma uzogira icumarira abandi muri societe. Ubwo buntu burakomeye cyane kubera yuko niba uri fisi iyo ngabirano ya comedy izogira akamaro yitwa ntinangebura kubera ko harimo ubuntu bukurimo. Ivyo ni bindi bintu. Hanyuma ikindi nacyo connaissance yawe, ubumenyi. Ikintu cyose nawe ugira ingabirano iva mu ijuru canke ijya itagira ubumenyi c'est futi. Rero harateguwe ivyigwa dufatiye kuri ascendant sign zabo, tugafatira kuri tara zabo bamaze kuvuga bonyene, tugafatira kuri imanite yabo ku muntu iyo tuzi ascendant sign yiwawe biroha ko tudekuvura ibikurimo utarinze kujuragirika mu mwanya muto. Hanyuma tuguha ivyigwa bikugida kugira ngo ntuze gutanga ishusho atari yawe mu kibano. Ivyo rero nurangiza mvuga ni ndahaye ikaze ugwaruka bose aho ruri. Ni ukuvuga mu rugo gwaruka iyo uri kurarondera wirondeza niwe wimenya mu buryo kwideplasa, ufungura, hanyuma bemeye bakitanga kugira ngo bashobore kugufasha iyo ngabirano ije ku mugaragaro bikagira gute bakoroherwa nabo nyene.
iyo nimba ushobora kuba uri mu ntara za ruguru ubonye aya makuru gutya wiyandikishe mugabo ufise ahantu uzoshikira hafi yaho bazongirira iyo n'ivyo formation izobafasha mu ico kiringo. Tuzokorana ikiringo c'amezi 3. Muri ayo mezi 3 aheze Elimi abo 10 izobasigarana babe comme pépinière ya école bon c'est pas école comme vous avez école n'ikindi kintu ya nuze ya Elimi Comedy Club. Rero bazoca babakurikirana abatowe kuba ba dramaticien comédien bakurikiranwe, abatowe kuba aba stand-upper comédien bakurikiranwe, cyane cyane notama kurondera ibibanza bashobora gukoreramo ama concert, kuko un stand-upper qui n'a pas public nta kamara bafise, kuko public ni ishobora kumujija inedip kugira ngo ashobore kumenya yuko ivyo akora cyangwa ivyo afise bizohava bigira ico bimara muri kazoza. Murakoze cyane, shimire Elimi yanyizeye kugira